Kazoza FM, be your own boss. Geko gifise intumbero yo kubamenyesha amategeko agenga wese umurundi aba ku butaka bw'u Burundi kuko kutayamenya ntibimukingira ingaruka zayo. Uno munsi muri kumwe na Daniel Alex Mugisha nkuko mubimenyereye mukatuka kandi turi kumwe n'umushingwa manza abizobereye mu mategeko Maître Darno Kazi cyane. Murakoze meze neza. Yego tumeze neza cyane. Bakoze mwese muri ko muradukurikirana muri kumudukurikirana kwijana gatatu n'ibice bitatu megahertz ahi Bujumbura. Turiko turaca kandi ku rubuga rwacu rwa Facebook Kazoza FM. Kaze cyane. Mutuno munsi tuganira iki? Uno munsi tuza kuganira kuri kuvyo bita benshi ngo ama effet sans provision. Ego. Ibintu bishikira cyane abantu benshi mu bikorwa vyabo sivyo. Reka tuvuge tuti biraharawe ya biraharawe birakogwa cyane ariko kandi birahanwa n'amategeko agenga kino gihugu cacu. Kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana murashobora no kutwandikira kuri WhatsApp ku 72 23 ni urubuga dukoresha no kuri WhatsApp kugira dushobore no kwishura ibibazo. Murazi yuko tudafise umwanya munini cyane ikiganiro cyacu cagenewe iminota 25 rero turaza kugerageza kunyarusa. Ikibazo ca mbere rero Maître Darno tubwire effet sans provision nibiki? Alors effet sans provision majamake ni ubundi ni byo dukoze kwita cyo bita fraude bancaire. Ni kuvuga ko ni amanyanga bakora bifashishije banki canke microfinance canke bon vuze banki ngira na microfinance ziba ziri narose habikwa amafaranga. Hama iyo umuntu avuze ama effet sans provision ni kuvuga ko ni ivyo bintu vyose bishobora gutanga icizere kuba hariho de la provision. Vuze de la provision mwumve amafaranga mwumve uburyo. Ni kuvuga yuko ibikunzwe kuvugwa cyangwa ibikunze kugaragara ni bimwe bita ama chèque sans provision. Akarero gasanzwe pardon akarero gasanzwe nk'ubu wenda gufitiye dufate 2 miliyoni uravyumva canke ibihumbi amajana mugabo ebana uri kuri empresa sivyo umva undara ku mugono message uzindukira muhira sivyo mu kukwikura bwati umviriza rero je amahera ari kuri bank sivyo akira ugende kuyatora ati canke rindira imisi 3 uzoca ugenda umva kugerageza kuganya umwanya kugira ngo betetse muri iyo misi 3 uze wayaronse ucu yamuhereza asha gusubiza yasheke uravyumva. Rero ugasanga rero uraheze ya misi 3 nturaronka ya mahera ugaca ugenda gusanga hakuna nta mahera ariko ni shoke. Je niyo kakano umuntu araho yigeze urabona bya bindi kuri dote sivyo atatanga sheke mugaca bagatumviriza rero muzoyitora itariki 30. Ego kuko bari bamworohereje ngo twego tuzokora urubanza ariko amafaranga uzatanga nyuma bari bumvikanye dote ati nta kibazo muzoyatora. Urumva kuko yuko bari kwitwarira umukwe rero iyo ntuza iyo effet sans provision biri mu gitabo mpanavyaha kimwe bita code penal mu ngingo ya 326 na 327. Ni ukuvuga yuko épineux d'une servitude pénale d'un mois à 2 ans sivyo uyu muntu wese yatanze et d'une amende de 20% du montant porté par les faits. OK. Donc voilà ko ahanwa sivyo ahanwa hagati y'ukwezi n'imyaka 2 hamwe n'amande angana n'ibice 20% by'amafaranga yandi ari kuri ya effet. Donc ishobora kuri chèque ishobora kuba ari ordre de virement uravyumva. Hanyuma ikindi naco baravuga kuri mu ngingo ya 327 baravuga ati épineux d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans sivyo et d'une amende équivalent à 20% toujours uravyumva par le chèque ou l'une de ces peines seulement, c'est lui qui de mauvaise foi c'est lui qui de mauvaise foi émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant. Soukaba
adahari no kuba ari munsi atariko yayo yasezeranye ndavuga ko navyo nyene birahana ikindi naco ni mu gihe c'est lui qui de mauvaise foi nivyo bikunze kuba aimer un chèque sans provision aimer un chèque sans provision préalable et disponible ou avec un montant donc abavuze haba harimo gubisha gushaka gukora nabi c'est de mauvaise foi hamica kabiri ni c'est lui qui sauf opposition régulière canke ari dans les capacités yo kugira gute yo kugenda kuyarotira yaciye agira gute atanga iyo chèque sivyo hamikindi naco c'est lui qui cède un chèque sachant qu'il n'y a pas de provision ou que la provision est insuffisante ou qu'elle n'est pas disponible nivyo bikunze gushika wowe uratanga uvuga uti nje ndazi ko amahera ariko uravuze umugabo wo fond ubizi wowe nyene amafaranga ariko yego akanyuma rero hama c'est lui qui en connaissance de cause accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédentes nukuvuga gute urana nk'ubunye kugira utahure neza iyi ka urabona nk'abantu bakora nko mu bubare yama VIP aragizweho rero muri iki ona nk'abantu bakora muri yama VIP ushaka kuvuga ati bon j'ai pas de liquidité sur moi ataki abanyamujira ati moi je vais te faire un chèque mugabo we nawe musanzwe mufitaniye ubucuti akubwira ati muga nta mahera hari c'est juste kugira ngo we ndaguprotege sivyo le temps yuko nzoba nayarondeye nuvuga ko nawe we ubu yakiriye ubizi sivyo nawe uragira gute urahanwa ego uhanwa cyo kimwe n'aba bantu bagize gute bayitanze ariko kandi wo kwidefend uvuga ati ntabyo narinzi yuko ariko atariko bavuze c'est lui qui en connaissance de cause accepte de recevoir en connaissance de cause ego akabara gashize ko kurumva karabakinga birumvikana ego donc urumva ni ibintu dusanzwe tumenyere ngahe Bujumbura kandi nibaza ko biri muri vyanyu dukwiye kunegura cyane tukagwanya kuko non seulement babitesha icizere kandi bigateza n'uruhombo ku muntu aba yarakwizeye kandi kindi naco nubwo we ko menga barabifitinisha ibi bintu birafunga abantu pe uravyumva ariko nuko kuko wumvise yuko mu bihano hariho na 20% y'amahera wanditse na ibaze 20% ya wa miliyoni ya miliyoni 3 azoba kubanye menshi uravyumva deja vyakunaniye kuri ha yandi wasinyira kuri chèque uzoco hariko agasho sivyo hariko n'amande angana na 20% yayo mahera wasinyiye donc uti buryo bwiza no kumvikana n'imyumvikano mwiza ushobora kugutuma ushobora wewe kuriha mu buryo butakuvunye nawe ntumuhe n'icizere kitarico ego kuko bundi hari n'ibindi usanga bashobora no kuvyita mumenga ni bimwe ni escroquerie uravyumva rero facilement urashobora gusanga ubuzima bwawe bwononekaye ugasanga urinjiye agasho kandi utarukiye kwinjira agasho kandi kindi naco nuko tout paiement suppose une dette ubundi iyo wantijije amahera twabivuganye ati ndagutije amahera uzoyansubiza gutya nkaya kwishuza ugateba kunyishura sivyo bugerageza basi urihe na make hama gusinyire ko wamurisha uravyumva kuko niyaja ugutwara nimba gutwaye kwa OPG canke handi hantu wowe ukamwereka ati je imaze kumuriha mugabo wiko birangora mugiranira andi masezerano kurindira uravyumva kuko ico mucumve gose ni article ya 301 irabivuga neza yuko tout paiement suppose une dette rero maze kugira icurishe bisigura ko ryari ideni ariko ni haba atakintu kimurariha facilement ishobora kuba ari escroquerie kuko bavuga ati yameje nzo ndagukorera ibi nzoguha inyungu nzogira gute yego aho sishaze kuvuga bimwe bita ama banque Lambert ivyo navyo mengo birahanwa n'amategeko kandi cyane gose yego kuko hari kiri kibazo ndagomba kukubaza yego mu biganiro byinshi tumaze kugirana hari ikintu kimwe maze kubona burya amategeko aremera yuko umuntu ashobora kumvikana n'uyundi batarenze baraja mu mpari sivyo uburyo bwo kumuriha sivyo bishobora kumworohereza nawe hakurinda kuja mwirinde ryo kuriha ryo kwemera ibintu uzi neza kutazoshobora ni bimwe biri muri ya article ya 33 sivyo
ni toute convention légalement formée sivyo tienne lieu de loi donc ko bibitegeko y'amasezerano yabaye hagati ya je nawe y'abantu babiri bicika itegeko iryo tegeko rero ntiriza ariho nyango ahubwo sentare ziyishimikira uravyo iryo tegeko mutayumvikanye ufite nk'ubu ihenda kwereke ufise justement hatabaye kumvikana naho umwe utashimye nibaca yitura ubutungane kugira ngo babatunganirize. Okay, mu butungane rero neho nenda kubajije iyumvire bakubwiye ati rero wewe kugira bikorohere nimba ari byo usaba kuri iyo date y'umuriyoni wemeye kuzozura 10,000 akajavuga ati jaye amafaranga ntashobora kuzana. Oya nawe il faut pas abuser sivyo kuri date y'umuriyoni 10 sentare iraraba n'uburyo ufise uravyumva nimba bari inzu usaba ideni ry'umuriyoni uravyumva hamuye umuntu akakwizera akaguha iyo muriyoni nuko quelque part minimum ufise revenu basi n'ibihumbi 100 ati tuma basi uzovuga uti basi nzotanga ibihumbi uravyumva kandi ikindi naco nuko no mu mafaranga bokubwira ko nzozura riha sivyo ntibashobora kurenza 1/3 y'ivyo ufise nimba ari y'amarevenu ufise uravyumva kugira ngo ushobore kuri iryo deni nimba ufise ahantu ukora bazogira gute ati 1/3 izokwama irevenu kuri wa muntu kugira ngo iryo deni rishobore kuriho yego rero kuri ivyo cyangwa ukaba ufise nk'ikintu de valeur sivyo ikintu kirabasezi vite fait yego bantu muriko muratwumviriza muriko muragwiza umwimbo mu bikorwa muriko murakora mwirinde chèque sans provision mube honnête. Uya kandi kindi naco twabitwigana n'abagenzi hari ibi byo kugwiza umwimbo entrepreneuriat hariho nova gute ari ivyaha canke hari ama infraction yaciye aduga kubera nova gute iyi politique yo kugwiza umwimbo ni kuvuga yuko no guhakarero nka escroquerie urashobora kufisa umutwe n'umugambi mugata herugira none kugira uzoshike kuri wa mugambi canke kuri ya objectif yawe bisigura yuko uri obligé de t'associer avec d'autres personnes ukabizeza yuko bizogenda gutya ravyo kandi bakunguka bwana shaka ari gusanga imyaka ya mbere umenga bimeze neza mugabo mu nyuma bikanga aho garuka sivyo ufatwa nk'umesco kuko wabijeje sivyo bizogenda neza wabijeje inyungu zidashobotse yego hama izo nyungu nimba zarabonetse mu gihe runaka hama bikanka mu nyuma kuko urumva nta vyama vyera ngo de naho nyene zimba vyaciye vyanka si à toi de prouver kungene vyanse bisiba kucugaragaza livre de compte yawe. Okay. Tugeze aho nyene hariho ibintu bavuga bati akaza kagwatiriza hama mu nyuma akagwatiriza nk'ubu abadandaza cyane cyane barakunda kubikora urabona ko mu kiganiro twari twavuze cyane cyane ku kintu c'abadandaza bakagwatiriza ibintu akagenda akakubwira ati ndakuzaniye sheke nk'ivyo bintu ngene ndabikore hama mpejeje uzucuza unsubize sheke yanje amafaranga ndayaguhe hama wa muntu nawe ukaca usanga babivuganye gutyo ivyo bintu ni bibi kuvugana gusa juste barabivuga no mu gifaransa ngo les écrits je sais pas les paroles s'envolent mais les écrits restent nukuvuga ko nuko mwokwirinda muri ivyo mugambi wo kubwiza umwimbo sivyo nimba mudashobora kwandika rondera abafasha kwandika sivyo guti barahari abafise amategeko raba bafasha kwandika kuko iyo mutanditse sivyo niyo naho mugeze n'imbere ya sentare ibura ifatira ati none we kuvuga gutya we no ukavuga gutya urafise icemeza yuko ariko byari byagenze ashobora kuba ivyabona mu ma preuve yemewe hariho preuve écrite sivyo hariho preuve testimoniale sivyo ya aussi cyo bita l'aveu yugihe wenye nuvyiyemereye rero muri ivyo bitatu sivyo il faut que tu t'arranges yuko bufise kimwe udafise écrit ufise témoignage udafise témoignage ufise aveu donc uravyiyemera canke undi aravyiyemerera ego kandi kindi naco no kuvuga nko kufata ni risque kufata ati je ndaguhaye sheke nimba uyimuhaye musinyiranira ati sheke ndayimuhaye a condition yuko azoyitora canke bizogera gute jewe si je n'honore pas mes obligations uravyumva kugira ngo atakwihindukiza cagenda uravyumva ngo umva nasanze atamenya ariko ngo yamaye chèque sans provision ego ni kwikingira imisi yose cyane cyane ku bintu by'amafaranga kuko hari abantu benshi bagwa mu kaga ugasanga barapfunzwe barahuye n'ibibazo runaka kubera peut-être kandi n'igikenye kikajamo
bon igikenye bon sindi buvuge ngo ivyigikenye mugaba amategeko uko hari amategeko arahari mugabo la loi est dure mais c'est la loi c'est vrai bon kuri abo bantu usanga kuko hari igihe usanga umugani wawe nkuko waramwijeje ibintu hama ivyo bintu ntivyaba kubera uko kuntu bitabaye arabona yuko amategeko azomutsinda ariko gacahagarara ku peut-être kucubahira afise canke kuri position afise runaka nico gituma yuko urinze uvuga ati je savye ndaguranye ideni sivyo no mu masezerano mwanditse aho twakuhagaragaramo ngo ideni iryo jambo sivyo ko iryo deni niryo rizogukura imbere ya upeje sivyo uko ideni c'est toujours civil uravyo mugabo bati jewe nakiriye amafaranga kugira nze yamusubize dukoze ibi ndamwongerereza ya anye mon cher ami ni escroquerie utabikoze yego bakunze mwese muri ko muradukurikirana nizere ko muri ko muratahura neza mu bikorwa byanyu muri ko murakora mu bikorwa byanyu mukora muri ivyo vyose bisaba uburyo na cane cane bw'amafaranga ko mukwiye kuba muri mu rutonde gukuri kuko amategeko arabihana cyane kandi bati ni bya bindi byo kwizeza ikintu umuntu ariho ngano muri birahari kugira ngo ntushikane ha gusezerana ntushikane muri cyo sezerana yego cyangwa bikubera ishaha cyangwa kuvyemera bishaka kubera ishaha uravyumva ko no muri Bibiliya barabigrokonese ko usezeranye ntushikane sivyo bikubera ishaha rero nico gituma no ngahanye novuga sindi buvuge ndabifatanye donc la religion et le droit n'amategeko mugabo birafitanye isano ko biri kose yamara ko twashize imana imbere mu gihugu cacu nibaze yuko navyo babiravyo bakavuga bati kandi wanashaka aya mategeko yose dufise arafise novuga ki inkomoko sivyo arafise inkomoko mu mico n'akaranga kiwacu arafise inkomoko dans la religion sivyo et donc c'est normal ko hari amategeko amwe usanga muri Bibiliya ugasanga no mu buzima bwa misi yose donc muri code penal rero ntimugasezerane muri sure ko mutazoshikana utari sure kutazoshikana sivyo raba sinzi ko niru bigenze uko benshi ntushobora gusezerana uvuga ati sinzoshikana benshi babigira bibaza ati je nzobikora uravyumva mbega nashobora gusezerana ikintu kavuga uti imbere yuko ndakubaza ico kibazo bimara umwanya ungana gute ibiki aya ma chèque sans provision ushobora gutanga chèque hama ugasanga nta mafaranga nta délai oya nukuvuga uwakoze iyo chèque sans provision ayiguhaye sivyo arakubwira ati uzogende hirya y'ejo uzogende dans une semaine urarindi nkuko yabikubwiye hama mu nyuma asanze oya hamugiye hera usa donc barayisinya bakayikubita kibidoda babwira ati ngaha sans provision iyo note uri kuravuga ntayiriho sivyo wewe cyo ukora aho ufata ku kantu sivyo ukakabika neza niyo preuve yiwawe yuko baguhaye chèque sans hama nyuma y'imisi 2 canke 3 amafaranga aciyashikana naho nyene nukuvuga yuko nkubaciye ku désinteresse sivyo nukuvuga yuko biragabanya igihano yego ahubwo byo kuvuga iki biragabanya igihano biragihano kuvuga ko azi kubwamira kubwira ko hari hagati y'ukwezi n'imyaka 2 amezi 2 imyaka 5 sivyo hamwe na 20% y'amafaranga yawasinyiye sivyo nukuvuga ko iyo wamaze kumushengeza sivyo dufate muri instruction procédure normale witwaye hamwe gashobora kuzana ayo mahera uravyumva avant yuko la décision du tribunal igira gute iza no kuvuga ko biragabanya igihano nivyo ca dusanga muri ingingo y'amajana 328 baravuga gutya ngo dans les cas visés aux 2 précédents articles la peine applicable ne dépasse pas le quart du maximum de l'emprisonnement et de l'amende prévue par les articles ou de l'une de ces peines seulement si le porteur a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi. Donc vous voyez ko ntibiba dossier irashobora no guciba classé sans suite kuko ico bagomba witwarire donc l'objet ntibigihari kandi kuko amafaranga wamaze kuyaronka yego tube mukuri yeah. Bakunzi mwese mwariko muradukurikiranya umwanya wagenewe kino kiganiro usa nuriko urarangira usa nuheze nagira ndagusabe nimba hari akajambo kanyuma wovuga kugira turangize
bon ico novuga ni vya bindi nyene tuba turavuga ni hagusezerana utari bushitse ubireka ego kuko ni vya bintu ushobora kwizeza umuntu ejo bikakwera karambaraye bikakwera karambaraye mu migambi yawe kwiteza imbere bikakwera karambaraye mu muryango wawe ugateza uruhagarara sinzi hose uravyumva rero nibaza yuko twoja twicunga cyane imbere yo gusezerana niyo usezeranye ugasaba amafaranga hasi utaye ko ari deni sivyo iyo uvuze ko ari deni nukuvuga yuko ntibazo gutwara muri police nubwo bikunzwe gukorwa gutyo nyene mugabo bien sûr ugiye muri police urapita ugiye muri sentare isanzwe bivanye n'amahera nibaza ko no precise no nga amahera ari munsi y'umuriyoni oya amahera ari munsi y'umuriyoni witwara muri sentare y'intango bimwe bita tribunal de résidence amahera ideni ari hejuru y'amafaranga y'umuriyoni uja muri tribunal nkuru y'igihugu no kuvuga tribunal de grande instance donc ivyo bintu babigumize mu mutwe amahera usavye just make sure ko yayise ideni ko utavuze ati ndayaguhaye nzogushirako inyungu ukeje n'ivyakunanira bizokwera karambaraye hama ikindi naco nimba ari indishya kababara amadomaze intérêt ibiki n'ibiki bitangwa muri sentare sivyo ikindi naco umuntu aguheraniye hari ikintu bita kugabisha cyo bita mise en demeure iyo umwandikiye niho hatangura kugira gute kugenda ico bita les intérêts de retard ego izo nazo ziharugwa hehe muri sentare bakuze mwese muri kubona dukurikirana umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye ndizera ko mwashoboye kuronka umuco naho twavuze bikeyi muri byinshi mwashoboye kuronka umuco muri ku ndangirwa kintu twariko turaganirako mwari kumwe na Joe Mugisha Daniel Alex wakoze cyane Maître d'Arnaud mwakoze namwe yego mubandanye rero mukurikirana ibiganiro bica kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu nizera ko biriko birabahimbara kandi bibandanya bibakomeza binabaha ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi mu vyo murimo naho utaha merci Kazoza FM be your own boss.